nakoze toroshe kuko berakoze kino equipe yariko igwanira namwe mu bantu bagiye batandukanye uboneza ko so kwigwanira komutere kubera ko yariko ari kumwe n'uno mugabo witwa Pep Guardiola yari mu bantu bariko bararondegwa Jurgen Klopp yahawe akazi n'uruganda rwa Red Bull murazi ko Red Bull isanzwe bise equipe ya Strasbourg n'equipe ya RB Leipzig rero mwico gihe uno mugabo yabaye candidat favori aba ashobora gufata ino equipe y'Ubwongereza bakaba basinye amasezerano na FA yo kumara ikiringo kingana n'amezi 18 kuri munsi niho bamwakira kuri stade ya Wembley ino koti murabona ko yari yambaye by'ukuri boneza kwaje kwitabira urubanza rukomeye yavuze ati nicyo cyiza cyo kuba muri ino equipe y'Ubwongereza ati kuba mu Bwongereza ati kuba mu ino equipe ati ni ibintu byiza cyane ni ibintu nshima ati ndabyishimiye kubona na Jano ati kandi ndanezerewe cyane ati icyo mwamenya cyo nuko nijeje Abongereza ariko ibuno Bwongereza sinzi ngene bizogenda ati nijeje Abongereza ko igikombe ca 2026 cha mondial turi candidat favori tuzora gitwara Southgate yagiye akibemereye Southgate mu byibuke ko muri Euro 2020 batsinzwe n'Ubutaliyano igitsindo muravyuka batsinzwe kuri penalty uwitwa Jorginho wa meilleur joueur wa Euro 2020 Southgate yabwiye ati umuntu abana nimunyirukana nzoba Euro 2024 Euro 2024 batsinzwe na Espagne uno munsi uje nawe abemereye mondial 2026 yabwiye ati kino gikombe nzoba nje gukinira ndabemereye neza ko nzoshira kinyenyeri gira kabiri ku ruhande rwa equipe y'Ubwongereza mazi ko musanzwe mufise imwe rero kuri stade ya Wembley hari ibintu bimeze neza cyane ubona neza ko cyari kirori kiryoshe cyane bariko baravuga bamwakira bavuga ati wakoze kubona waje hano Wembley ati ni ibintu byiza cyane ni ibintu bisa neza rero nibaza ko nta kindi kintu cyo gukorwa nta kindi kintu kwera kuno mwanya uretse ko tumutera intege twabwira tuti wewe Thomas Tuchel haindi show vise egerageza Abongereza ubafashe mu buryo bushoboka bwose bashobore gutahukana kino gikombe ndetse ko yahawe kontra y'imisi y'imya kontra ingana n'umwaka n'amezi umwaka n'amezi 6 muri rusangi amezi 18 uhereye itariki 10 itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2025 inyuma ko witwa Thomas no mugabo witwa Thomas Tuchel arongoye akazi muri equipe y'Inseruko y'igihugu y'Ubwongereza byabaye ngombwa ko ubona ubwira ko ikintu cyabaye sikindi nuko nawe uno mwanya witwa Thomas Tuchel babajije kapiteni w'igihugu cy'Ubwongereza uno mugabo witwa Harry Kane bati none gwega Harry Kane uno mugabo yaje Harry Kane baza ko bamumenyere muri bamuzi ati uno mugabo yaje mwana banye muri equipe Inseruko y'igihugu ya nako mwabanye muri equipe muri club ya Ben Dominic aba mukoca wawe nawe warahushije igikombe cyo gutwara igikombe cha Bundesliga seziyeze eske tubone neza ko wewe wabwira kuno mwanya ni kumwe na equipe yawe ya Ben Dominic yana muri kumwe no mugabo asanzwe yahora umurongozi wa muri equipe ya Ben Dominic kuza muri equipe Inseruko y'igihugu y'Ubwongereza hari ikintu bije kubafasha uno mugabo yabishiye ati ndanezerewe no kubona uno mugabo witwa Southgate agarutse muri equipe ati binteye kuryoherwa ati binteye no kwishima ati kubera ko uno mugabo numwe mu bagabo nkunda kandi nezerewe kubona Jano ati rero nta kindi novuga uretse ko twoshima cyane kubona ko bakoze igikorwa ciza cyane uno witwa Southgate uno mugabo yaraye abikoze neza cyane kuno munsi ni yasinya amasezerano y'iminsi igera ku mwaka n'imisi n'amezi 18 imyaka 20 irarumanye umunsi ku wundi amasaha ku yandi umugabo witwa Lionel Andrés Messi Kuchitini ashitse muri equipe ya FC Barcelona imyaka ugera kuno mwanya yewe no mugabo yarafite imyaka 17 y'amavuka witwa Rapurga cyangwa n'umugabo muto ariko muto muri gabara ariko akomeye mu bikorwa Lionel Messi yarafite imyaka 17 ico gihe niho yinjira mu kibuga muri Barcelona niho atangura yinjira agomboye yitwa Deco ubu nitwa Messi niwe yaracinja yambaye nimero 30 ku mugongo yinjira mu kibuga aje gusubirira avuga ati nje gukora akazi gakomeye neza ko muri Barcelona kugira kuno mwanya biracagoranye kuzobona
uwambara inomero nk'iyo Messi yambaye akanikoza nk'ico Messi yayikojeje kubera ko Messi nimero bamuhaye muri equipe ya FC Barcelona yayikoresheje akazi gakomeye kandi cyane. Kuno mwanya nibaza ko takindi kirari ni nkuru z'ama transfer news ariko araba yisubize ko gatiyo foto bayibone uno mugabo yaragiye bararira. Uyu bazomuhemba gushika David Bersen muri Barcelona. Ubukene ni we narabwiye umuntu azokubwira nawe uri kwatwumviriza cyangwa uri kwatura baturagapfukenye uzobwira uturantutse. Ubukene ni bubi. Ubukene ni bubi, ubukene bukugira nabi. Rero uno mugabo kuno mwanya niwe neko ndabwira ariko kurundi ruhande transfer ni namakuru ni menshi cyane tukiri muri equipe ya FC Barcelona uitwa Lamine Yamal murazi neza ko yari yagiriye imvune cyangwa avuga ko ashobora ko yari babariye muri equipe ya FC muri equipe seruka yagirwa Espagne. Lamine Yamal bavuga ati yashoye ko agira ikibazo cy'imitsi uno mugabo akiri muto afite ifata muri equipe ya FC Barcelona babona ko ari we mwe mu bantu azoza kuba afise akazi gakomeye muri equipe ya FC Barcelona mu gihe bo mu mwanya ukwiye ndetse akagira ntagire n'imvune nyinshi. Uno mugabo rero witwa Hansi Flick yavuze ati uno mugabo witwa Lamine Yamal tuzomuruhurira kuri match ya FC Sevilla ati tuzomuruhurira kugira ngo twirinde imvune yogira. Ubundi bwo Hansi Flick yamanitse amaboko ati no mugabo nzomukoresha akazi kose gashoboka ati nzomuruhurira ati kugira ngo ndabe uburyo bwose la semaine prochaine azoza ameze neza kuri Classico kuko murazi ko Classico izoba igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa 10 isaha 3 z'ijoro ku masaha y'Ubujumbura mu Burundi akazoba ari sosa nyene hariya kuri stade ya Santiago Bernabeu. Lamine Yamal rero ngo ameze neza ngo mugabo ngo afise match nyinshi mu kuguru ngo bisabwa ko yicara bakamuruhurira kugira ngo ashobore kuba mu buzima bwiza. Kino kongera ko kwitwa Lamine Yamal nuko ngo niyakwiza imyaka 18 mu mwaka uza equipe ya FC Barcelona yiteguye gukora uko bishoboka kose ikamuha contrat yo kumudugiriza amafaranga ikongerekana kumudugiriza contrat yo gushika 2030 urumva neza ko bazobamuhaye contrat y'imyaka 5 ndetse bamuduze no kuri Kroos Liberatoire kubera ko equipe nka Paris Saint-Germain equipe nka Manchester United zaziri ngaho ushaka kwisanga ukavyuka mu gatondo bamaze kumvikana Kroos maze nawe ukabigiriramwo ikibazo wone witwa Lamine Yamal. Ico ngwame yaca nuko equipe ya FC Barcelona gara kuno mwanya yamaze kumuha umwate canke abasekirite bamufasha kugira ngo ashobore kuvyifatamwo neza kandi cyane. FC Barcelona nyene turagaruka iyo tugeze kurana makuru ya transfer makuru bariko na ndetse n'amakuru ya ma update ariko aravugwa na makuru menshi cyane kwa geza guno mwanya ko bakeneye ko abantu bamenya makuru ariko aravugwa. Uitwa Robert Lewandowski muri kwa yababaye ku kijisho ryo ku munsi ku kijisho cy'ikirenge ku munsi wejo ariko arakina no mu guseruka ya Pologne. Equipe ya FC Barcelona bavuze ati kuri equipe ya FC Barcelona ati Lewandowski ati turindiriye kuraba ibipimo turindiriye kuraba test zikorwa eske no mugabo witwa Robert Lewandowski araza kuba byifata ngo tene equipe ya FC Barcelona mu gihe nako equipe ya FC Barcelona eza kubyifata ngo no mugabo witwa Robert Lewandowski kubera ko ari ku munsi wejo neza ko babibona bari mu kibuga no mugabo yasotse avize kuntu babaye ku gisho cy'ikirenge bavuga ko equipe ya FC Barcelona kugira kuno mwanya barindiriye kuraba test mugabo ati bakavuga ko nkuko bitangazwa n'umwe mu banyeshuri bakora komeye cyane twa Fabrizio Romano ati nta ngo simvune hatari ngo ashobora kuzoba ari kuri match ya Sevilla ariko nivyo bifuza ntibazi neza ko ivyo bintu bishoboka ariko wait and see. Murundi yavuze ko uramvye abona. Tugende kurundi ruhande uitwa Trent Alexander-Arnold kugera kuno mwanya n'umukinyi w'ikipe ya Liverpool ariko afise amasezerano y'iki yo kurangiza amasezerano y'ekipe yiwe ya afise amasezerano yo kurangiza n'ekipe ya Liverpool gushika 2025 no kuvuga mu kwezi kwindwi itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu uitwa Trent Alexander-Arnold mu gihe atobarongereje amasezerano azoba ari cyo bita free agent. Rero amakuru kiravugwa nuko bitanga bavuga ngo Trent Alexander-Arnold numwe mu bakinyi kugera kuna mwanya ndabwira
uno mugabo numwe mu bakinyi ariko arondegwa hasi hejuru na ekipe ya Real Madrid cyane ko muzi witwa Dani Carvajal yagize ikibazo cy'imvune bisigura ko gera kuno mwanya witwa Dani Carvajal mwazi ko ari outside toute la saison. Rero witwa Trent Alexander-Arnold ngo bobo wamutumye witwa Jude Bellingham batigendura buriya muhungu umurabire hafi ati kugira ngo ikizova ngo cyose kuno muhungu ushoye kuraba neza umuzane tumukinishe ku nimero 2 ariko uno mukinyero bavuga ko muri ekipe ya Liverpool habaye neza ahanezererewe ngo niyo ekipe ya mbere ngo aryoherewemwo ngo gera kuno mwanya ngo yiteguye ngo ameze neza ngo ibintu bikorwa byose biragenda neza twinde turabe uko bigenda ariko ekipe ya Real Madrid ngo ikira muraba ukuntu yo muzana mwirino cirigiye kuza kugira ngo ashoye kuza muri ekipe ya Real Madrid. Ico mwamenya nuko uno mugabo ekipe ya Real Madrid iri kirondera kuzomuzana ku buntu canke nka free agent kugira ngo aze muri ekipe ya Real Madrid. Uno yitwa Trent Alexander-Arnold bavuga ko nkuko biko bitangazwa na Fabrizio Romano nyene ndetse n'ikinyamakuru ca Dosan ndetse n'ikinyamakuru ca Sky Sport biravuga ko uno mugabo ngo yoba ari umwe mu bantu ekipe ya Real Madrid iri kiraraba ryiza kandi uno mugabo biramushaka hasi kubura hejuru kuko bivugwa na bino binyamakuru byo ku mugabane wa Buraya. Witwa Cole Palmer muri ekipe ya Chelsea de Bruges nawe avugwa ko ibiki nkuko amakuru ari Cavalier mu gihugu cy'Ubwongereza akandikwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu cy'Ubwongereza barabaza bati mbega Cole Palmer yo bazohabwa Ballon d'Or umunsi umwe hazogera igihe tubone ko n'umukinyi nimero 10 mwiza wa ekipe ya Chelsea ahabwa Ballon d'Or. Bamwe n'abandi bati uno mugabo bivanye n'ingene ariko avyifatamwo ati Cole Palmer azoba umukinyi ahabwa Ballon d'Or mu gihe yoguma kuri no top niveau. Mu gihe yoguma kuri top niveau Cole Palmer azomukinyi mwiza aronka Ballon d'Or. Bati turavye ko uno mugabo numwe mu bagabo kera kuno mwanya ariko avyifatamwe neza kandi biboneka neza ko ivyo ariko arakora ari ibintu biri mu maraso yiwe. Werutse la pass yatsinze 4. Ibintu bikomeye cyane. Nibaza ko ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea uno mugabo Man City n'uno mwanya nibaza ko na Guardiola yicana akaba uno mukinya avuga ati niyo uno mugabo naribwe sinibwe. Ariko muri Man City bavize abakinyi benshi bashobora kuzokora ibikorwa byinshi kandi bigiye bitandukanye. Inkuru ije kuno mwanya nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru ca SPN, kinyamakuru gikomeye cyane gitangaza amakuru agiye atandukanye. Uwitwa Paul Nabil Pogba aje kugira ubutumwa atanga ati ndamenyesha ikintu kimwe ati Paul Pogba numwe mu bakinyi bashasha baje muri no ekipe baje gukora akazi gakomeye. Ati Paul Pogba nje ndi mushasha narize hari bitagenze neza harimo n'ibyagenze neza. Ati ikintu ngomenya ati nuko nje kuba mwiza nkuko namye kare. Ati cyo ngomenya nuko nje ndi determine nuko nje mfise ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo nshobore gukora akazi gakwiye muri ekipe yanje ndetse no muri ekipe nzoba ndoyemwo mu gihe norangiza twosesa amasezerano na ekipe y'umukecuru ashaje canke Ravyeda ekipe ya Juventus do Tigre. Ati nibaza ko nzoza nk'umukinya kiri muto abishoboye kandi umuprofessionnel mwiza. Ati rero ati ico kintu kiranera intege kandi nizera ko nzokora bigashimwa. Ati nizerere ko ibikorwa byanje byose nzokora bizogenda neza cyane. Wewe witwa Paul Nabil Pogba champion du monde 2018 ariko na Didier Deschamps muri ekipe Seruk ya gihugu y'ubu Faransa ariko witwa Blaise Matuidi ba N'Golo Kante abitwa ba Kylian Mbappe abitwa ba Igor Lloris na ba Samuel Umtiti. Dusembitse kwindi nkuru kiravugwa ku muntu w'umugabo yitwa Victor Roque umukinyi wa ekipe ya FC Barcelona ugera kuri mwanya ari muri ekipe ya Betis Sevilla canke Real Betis. Uno mugabo Victor Roque ati umujewe n'umuryango wanje
twaciye mu bihe bitameze neza, twaciye mu bihe bitameze neza bivanye nuko tugiye turakora ibigiye bitandukanye. Murazi ko bigeze kuva muri ekipe yaje muri ekipe ya FC Barcelona yitwa Victor Roque, bikagenda nabi, ntivyagenda nkuko avyifuza, asanga nyene mu vyari karakora kugira kuno mwanya, asanga nyene ntivyari vyifashe neza. Rero Victor Roque jewe n'umuryango wanje twaciye mu bihe bigoye cyane, mugabo kuno mwanya turatwenga, sinatwenga mu mezi 6 aheze, atari kuno munsi ndatwenga. Ndanezerewe muri ekipe ya Real Betis, chez Betis Seville, ndatwenga, meze neza, kandi nifuza kuzobandanya nk'injira ngaha. Uno mugabo abashaka football, abakunze umupira w'amaguru, nabo bavuga ibintu nabo kavuga uti bino bintu ariko baravuga nawe mushaka kuba mushyizemo baranga mutima benshi. Uwo ni witwa Victor Roque, umugabo yavuye hariya muri ekipe ya mu gihugu ca Brazil, aje kurondera ubufu muri hariya mu ruhande rwa ekipe ya FC Barcelona. Baje witwa Xavier Hernandez amuzanye, ariko biza kurangira Xavier amutanze kuvaho, ariko n'uyo yaciye amukurikira bamutiza muri ekipe ya Real Betis. Ekipe yari bisa amakuru menshi cyane, bisegeza kubabwira amakuru menshi kandi nabateguriye ku rugero rwiza, ku buryo muryoherwa mugamva muti Top Buja FM, Buja TV muri ku rugero rwiza. Yitwa Thiago Santos, umukinyi wa ekipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Abatari bake muramwibuka uno mugabo ekipe ya Lille, umukinyi asanzwe akina ku ruhande rw'iburyo, arrière droite. Yagoye cyane ekipe ya Real Madrid ugera kuno mwanya, inyuma yuko agize urukino rwiza cyane witwa Thiago Santos muri ekipe ya Lille. Mwino ntango za championnat ndetse no mu nkino za Champions League yabyifashemo neza cyane. Uno mugabo bavuga ko yashoye kubagaruka mu kijyanye nuko uno musore baramubona neza cyane kuri televiziyo. Uno musore yabyifashemo neza cyane. Rero uno musore bivugwa ko uno mugabo yatanguye neza ino sezo. Muravyibuka kuri Madrid yarasenya akavomo, yakoze ibishoboka byose bibaho, ariko c'est fini, sezo yiwe yarangiriye hano. Kumbune yagize uno mugabo yitwa Thiago Santos, no muriko murabona kugera kuno mwanya, yagize imvune izotuma ino sezo yose ya 2025 na 2024 irangira, akazogaruka sezo 2026 bishira 2027 byose biri ku rutonde rwiza. Uno mugabo rero tsindiye turabe, ariko kandi bamwifuriza kugira amahirwe masa. Mfatiye kwino nkuru witwa Thiago Santos, ndayikombina n'inkuru witwa Rafael Varane. Rafael Varane uno mukinyi wa ekipe ya Manchester United wa kera, umukinyi wa ekipe ya gera kuno mwanya n'umukinyi wa ekipe ya Palma, ariko byarangiye n'abavuga ati ibintu byo gukina umupira w'amaguru sindi ko ndabona neza iyo bitera bica, ariko nizera ko ibiko bigenda kose bino bintu dukwiye kubivamo, kubera ko ndabona neza ko ivyo nakoze birakwiye, nizera ko ngiye gukora. Ati yavuze gute utwa Rafael Varane? Uno mugabo abatari bake baramuzi ko ari umwe mu bagabo kugera kuno mwanya yagiye arakora ibigiye bitandukanye, yafashe igikombe, ari mu bafashije gutwara igikombe cya Mondial 2018 ariko na ekipe ya Le Bray mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko yafashije ekipe ya Madrid gutwara Champions League ya zine ari muri wose ashobora kuba zine cyangwa zitanu, kuko aho ngekeranya n'isezo ni muri kiriya gihe, kuko ziriya triple yatwaye na Zidane ari mu bazitwaye. Rero n'umugabo witwa Rafael Varane yavuze ati mu mpera z'isezo yanjye cyangwa mu mpera z'umwaka wa nyuma wanje muri ekipe ya Manchester United, ati muri ekipe ya Manchester United, ati navuze bino bintu, navuze ko nzorangiza umupira w'amaguru hano, ati nabwiye banyongera amasezerano kugira ngo ndagirize hano, atariko ntibyakunze. Ati rero ati nagiye ahandi, ariko mbona ariko mbega nta kintu covamwo, mfata ingingo yo guheba umupira w'amaguru ngira retraite, ariko yavuze ikintu kivuga ngo
ngoma ndayifatanye n'ijya nkuru witwa Thiago Santos nabwiye kugira ngo mushobore kubitahura neza. Yavuze ari mwishiramwe ry'abakinyi babigize umwuga, yavuze ngo ano zino match ziriko ziza n'isisajema ku bakinyi kandi biratwonona. Bino bintu bidukura muri mood. Ati nta kuntu umukinyi ashobora kuzokina nawe no agakina competition, akina Europa League, agakina Champions League, akina Carabao, akina FA, agakina Premier League, akongera akina Ligue des Nations ndetse na eliminatoire za Coupe du Monde ndetse na eliminatoire za Euro. Ibi bintu ku mukinyi ntibibaho. Rero yaje ati zino mvune ziko ziraba, bagize n'icyo mubaza ati zino mvune ziko ziraba ni mvune ubona neza ko ziriko ziba kubera ko abakinyi bararushe. Bakinye Euro, bandi bakinye Copa America, zirangiye bamwe baja muri Euro, muri Jeux Olympiques zabereye mu gihugu cy'Ufaransa. Bati rero bino bintu ko Jeux Olympiques zatagereza 2026 gushika igerekezo rya 11 ukwezi k'umunani. Indwi yakurikiyeko hari hatanguye champion ya Premier League. Bati rero bino bintu simbona ukuntu tuzobibamwo mu buzima mwe nubwo. Ati nibaza ko ari ikintu kigoye kuzobamwo, atariko nta kundi tuzeza kuzobikora uko tubibonye. Ati ariko ico mwomenya coco nuko ibikorwa byose canke ibyo zoba turimwo abakinyi bararushe, kandi uko barushe kose twizera neza ko bazogerageza bagakora ibishoboka byose ndetse na Brésil zikagabanuka. Uwo witwa Rafael Varane. Ekipe ya FC Barcelona kuko kubwira kuno mwanya kuza turavanga iburyo ni mubavu. Ekipe ya FC Barcelona kubwira kuno mwanya ngo irikigerageza kurondera hafi hejuru, irikirabako irikirabira hagati abakinyi bagera kuri babiri, uwitwa uno mugabo wa ekipe ya witwa Darwin Nunez ndetse n'uwitwa Alexander Isaac wa ekipe ya Newcastle. Uno mugabo ino ekipe uko bano bakinyi uko ari babiri, uwitwa Alexander Isaac hamwe n'uwitwa Darwin Nunez ni bamwe mu bakinyi ekipe ya FC Barcelona ngikirabira hafi ishobora kuzokoresha nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru ca Dosan, kinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivuga ko gara kuno mwanya ekipe ya FC Barcelona iri kiragerageza kurabira hano hafi hano bagera kuri babiri bo muri Premier League kugira ku muntu mbere uko ishobora kubona ko bigoye cyane kizozana uwitwa Erling Braut Haaland wino ekipe, ariko bivuga iti basi omwe dutante chance zibiri, soit kuitwa Alexander Isaac cyangwa kuitwa Darwin Nunez kugira ngo dushobore kuraba neza ko dushaka kuvyifatamwo. Ndabisha kuitwa Darwin Nunez kugira kuno mwanya ino sezo vy'ukuri na sezo heze kuri journée ya nyuma yitwa Jurgen Klopp. Unitwa Darwin Nunez yavyifashe neza. Rero uitwa Alexander Isaac mwamona n'umukinyi wa ekipe yavuye muri Villarreal, n'umukinyi wa ekipe ya Newcastle United ziriya mbwebwe zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Kugera kuno mwanya rero twinde turabe ko ino ekipe ya FC Barcelona bano bakinyi babiri aho witwa Darwin Nunez n'uwitwa Alexander Isaac ari kintu gishobora kubavamo gibashaka gukora kandi kigenda neza cyane. Twinde turabe iyo biherera. Manchester City kugera kuno mwanya nayo iri kiragerageza ngo Manchester City hamwe witwa Pep Guardiola mu byo bamwemereye mu byo bemeye kuzomuha, ndavuga amasezerano ashaka kuzokore amasezerano azobamwe na ekipe ya Manchester City. Witwa Pep Guardiola ngo barabona neza ko ashobora kutemera neza iyo contrat bikarangira nyuma yo kurangiza amasezo ya championnat. Witwa Pep Guardiola bikarangira gura kuno mwanya nawe avashe ngingo yo kuvuga ati sinongereza amasezerano. Manchester City irikirabira hafi umunyereza wa ekipe ya Sporting Club Portugal witwa Ruben Amorim. Witwa Ruben Amorim ni umumenyereza ekipe ya Sporting Club Portugal mu gihugu cya Portugal. Uno mugabo nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru ca The Guardian, kinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubwongereza, ivuga ko Manchester City ndetse n'umurongozi bwabo uno mugabo ngo bamuhiga hasi hejuru ngo kugira ngo barabe yuko niyo heza sezo itangura. Witwa Ruben Amorim nawe bashoboye kumuzana
muri ekipe ya Manchester City avuye muri ekipe ya Sporting Club Portugal ubona ko ino ekipe ya Sporting Club Portugal ari ngo mu ekipe gara kuno mwanya bariko babona neza ko ariko avyifatamwe neza andi abikora bigashimwa uye ni ekipe ya Manchester City urumva neza ko bariko bagerageza gukora akazi gakomeye cyane kugira ngo bavyifatemwo neza cyane ekipe ya Manchester City ekipe ya Real de Madrid biciye kwitwa Kylian Mbappe murabyibuka nero giye ngitangura mu ntangamarara ndabwira nti ekipe ya uwitwa Kylian Mbappe ku munsi w'ejo yariko ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatanu yaronse vacances ekipe murungika kugenda kurera ubuzima bwiwe hariya mu gihugu ca Sweden mwica gihugu ca Sweden bivuga ko witwa Kylian Mbappe ashaka ko yarakoreye bitameze neza ashaka ko yakoreye bitameze neza bikarangira ngo yagirizwa ko n'ibinyamakuru byo mu gihugu ca Sweden kashobora ko yakoze ihohotera rishingiye ku gitsina umwigeme bahuriye muri hotel muri Sweden ariko nkuko bitangazwa n'umusanzwe ari mushingwa manza kazi wiwe mu Faransa ku munsi w'ejo yasiguye kuri TF1 avuga ko ekipe uno muhungu baburanira nibyo ariko aravuga byose no kumucafuza ngo kandi ngo nugira ngo wate concentration bakavuga ko ababishyizemo uruhara bashobora kuba bariko bari nyuma ya bino bintu ni ekipe ya Paris Saint-Germain uno munsi rero yagaruka mu myimenyerezo ya ekipe ya Real Madrid yose muri rusange yagarutse muri training yagarutse mu myimenyerezo kugira ngo bitegurire neza zino nkino bariko barakora inkino bariko barakora inkino kugira kuno mwanya inkino za La Liga zizogaruka ku munsi wa gatandatu Kylian Mbappe yagarutse mu myimenyerezo ubona neza ko yagarutse mu myimenyerezo ngo kandi ngo ameze neza ngo ariteguye gukora akazi gakomeye ekipe ngo itayari gukora akazi neza ngo kandi nta kibazo na kimwe kirimo muri ekipe ya Real de Madrid. Tusubire muri ekipe ya Manchester United. Manchester United ni ekipe bwira kuno mwanya iri kivugwamwo ibitari bike. Bwa mbere ekipe ya Manchester United muribuke ko witwa Sir Alex Ferguson twabwiye ku munsi w'ejo naho tutabirangije witwa Sir Alex Ferguson ku munsi w'ejo yari mwe mu bantu batswe canke bimwe uburenganzira na nishiramwe rya Ineos yuko witwa Sir Alex Ferguson ngo toswa kuba ambassadeur w'ekipe ya Manchester United kuko yaragize ibisa bibamwo imyaka 11 ari mu ambassadeur w'ekipe ya Manchester United yarayimazemwo kuva 2013 yaronka imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarivre sterling ku mwaka kugira ngo abo mu ambassadeur ntakogwa ko wa ekipe ya Manchester United rero kuno mwanya twinde turangene bizaba byifashe muri ekipe ya United neza ko ibikorwa byose bizaba bimeze neza cyane. Sir Alex Ferguson witwa nabonye ku munsi w'ejo abagiye batandukanye bavuga bati kano nagasuzuguro kavanze n'akagaye nta kuntu mu legend wa Manchester United witwa Sir Alex Ferguson uwo mufata mu buryo mwe n'ubu kubera ko numwe mu bantu yafatiye runiri ekipe ya Manchester United ariko kandi nkibwa muri Manchester United witwa uno mugabo w'umunya Brazil witwa Anthony asanzwe umusatirizo ekipe ya Manchester United. Manchester United ngifite ivyumviro byuko nawe ishobora gufata ingingo yuko uno mukinyi bamurungika mu kwezi kwa mbere kugira ngo barabe uko bavyifatamwo kubera ko barabona neza ko ivyo akora kugira kuno mwanya ngo ntibiri kuri top niveau muri ekipe ya Manchester United. Twinde turabe iyo iza guherera Manchester United no mugabo witwa Anthony kandi uko biri kose nibaza ko bazogenda babivuganamwo bigeza bigafata inzira nziza witwa Anthony uri ekipe ya Manchester United kugira kuno mwanya nibaza ko uno mugabo nawe muri ashaka ko yarabereye from ekipe ya Manchester United kuko biriko biravugwa. Real de Madrid kugira kuno mwanya nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru gikomeye cyane gisanzwe kwandika amakuru y'inkino cyitwa The Athletics Chelsea ko ivuga ko Real de Madrid ishaka uko biri kose igerageza kurondera igurikira igerageza kurondera mu defenseur
aza mu bijanye no kugira ngo barondere mu defenseur bafasha mu kwezi kwa mbere kubera ko babona neza ko batariko baravyifatamwo neza cyane ko equipe ya Real Madrid babona ko bavunikije witwa Mendy witwa David Alaba yari witwa Dani Carvajal yari bati rero tugerageza kurondera mu defenseur mwiza ashobora kugira icyo akoze kandi ciza aza mu kwa mbere nubwo Real Madrid yareze imyaka 6 idagura umukinyi mu kwezi kwa mbere canke muri mercato estival tunde nako muri mercato hivernal rero tunde turabe uko byari ko nyemo Jado Athletics nuko bimeze garakuno mwanya ariko kandi ku rundi ruhande inkuru ni nyinshi cyane utwe Josette Bas yasabye ishiramwe rya UEFA ndetse na FIFA ko buhagarika Mondial de Club kubera ko ije konona abakinyi ije kubabuza gukora akazi kabo mu buryo ubwo ari bwo bwose kubera ko ngo abakinyi bararushe ndetse n'imigwi irarushe rero witwa Josette Bas president wa La Liga yabandikiye basaba ati nukuri jewe nka Josette Bas jewe nka president wa La Liga nibaza ko bona barabino bintu tukabireka tukazofata uwundi mwanya mwiza mu nyuma atariko uno mwanya simona kari umwanya mwiza gukora bino bintu muri La Liga tunde turabe wait and see uko bizoba byifashe muri zino hino Rafael Leao umukinyi wa equipe ya AC Milan canke ino equipe yari ya mu gihugu mu gisagara ca Milan yavuze ati mugiye mariko ndakina mu gihugu canje ca Portugal utwa Rafael Leao umunya Portugal akina muri equipe ya AC Milan ati mugiye mariko ndakina muri equipe ya AC Milan ati mfise ivyishimo bafise ibintu bimeze neza ati ndabitahu ati mba niko numva ni Santa Ales ati kwisi nta muntu abanezerewe nkanje kubona mba nambaye umwambaro wa equipe yo cha Seleção Portugal itatu gatanu ubusa 254 niyo nimero ya telefone turakoresha tumashaka kwitwa tukurako abari kuri FM ndetse n'abari kuri televiziyo mwashaka no kuduhamagara mwashaka no kutwandikira kuri WhatsApp kuyo nimero nyene 65 ubusa 254 mwashaka kandi kutwandikira ubutumwa biciye kuri YouTube ya Buja Media kugira ngo ibikorwa byose biheze bigende neza cyane atakibazo na kimwe kirimo byose bigatungana Munywanya wonetse ku murongo ni sawa atabonetse amakuru mvise ni menshi uko byogenda kose nshaka kuyamara nabwiye ko witwa Messi yari yakwije yabaye umukinyi mwiza atsinze triple nyinshi kuva inosi yakabaho no mukinya kuyamashurwe yiwe witwa Andres Messi kuchitini Buja TV Buja FM mwiriwe neza Alo meze neza Yego turavugana nande Komedi munyamabere mu Rwanda sa Komedi munyamabere mu Rwanda Wanza meze neza Aha Amam Sabwe Mbe makarateri ni yatsinze Inde Makarateri Yatsinzwe Yatsinze gol Yatsinze goli narutse kino bameze bazo bakina ngenda kurabira Sawa Merci beaucoup Atugushimire Mwego mwatwumviriza kuri FM cyangwa kuri televiziyo kuri radio riko bigenda neza ubu Yego Merci beaucoup Wacha ibintu byose biriko biratungana neza cyane ibintu ni sawa cyane Urakoze cyane kuri YouTube ndabona barari ndabona bagiye batandukanye ariko batwandikira ubutumwa ndetse no kuri WhatsApp ubutumwa buraza gusomwa neza cyane atakibazo kirimo Buja FM Buja TV mwiriwe cyane Allo Allo Meze neza Ndajane cyane Turavugana nande twakuyari he Umuganga ko Shadrake Shadrake muri mu mwanya mu gihe tukene muri Barcelona muri hehe Wowe uhagaze kuno mwanya Magaze kuri TV na kuri Buja TV uri kubira kuri Buja TV ushaka amakuru yande wifuza amakuru ya equipe yihe equipe Barcelona urakoze cyane Shadrake kuri WhatsApp batwandikira ubutumwa bwe butandukanye nabwo burahari kandi turabusoma neza cyane atakibazo na kiwe kirimo ko tumurazi neza ko ino twebwe tuba twaravyemeye kandi tuteza kuzobikora uko mubishaka munavyifuza neza cyane ndabona hano hari ubutumwa banditse uno muntu ariko none nk'umuntu yaturikiye linki washakiye cyane nk'umuntu yarungitse hoje ati ndi Jeremy ati komenda kuramukije cyane ati no ngenda guhanikaze ati hamana mawaze muduwe amakuru y'urunani uko byagenze ama i Madrid nimwashike muduwe amakuru twumve amakuru y'umuco amakuru ya Mbappe y'umuco na bameze uko nyene nta yabihakanye katafashe ku ngufu kandi
n'umuavokante wiwe nta kindi cyangwa umuavoka niko yavuze. Urakoze cyane Jeremy, urunani nako mwumvise ko rwatsinze ibintu ni sawa cyane, urunani rwatsinze amanota ya batatu ya mbere. Ubundi nawe ati ni sawa cyane, turashima cyane, ni sawa namwe. 65 usakane usaka 54 niyo nimero ya telefone turakoresha maze bigaheza bikagenda neza cyane atakibazo na kiwe kirimo. Ino yitwa Buja FM n'yitwa Buja TV, ibintu byose bimeze neza cyane. Ku murongo wa telefone mwiriwe neza 65 usakane usaka 54 mumeze neza mwega muri ko mwatwumviriza mwiriwe. Allo, meze neza mahoro turavugana nawe twakuye ari he? Mukamenge. Yego, Nuko turaba kuri televiziyo cyangwa kuri radio? Oui, Nuko muraba televiziyo cyangwa radio? ni kuri televiziyo. Mubona bimeze neza? Meze neza cyane. Ikibazo cyanyu intererano? Ndagomba kubabaza kugira mwari muvuze cya Messi. Duko amaze kugira ari wo mukinnyi wa mbere amaze kugira triple mesh. Triple nyinshi. Yego. Aha. Mwagikuye mutubwira inkuru neza kugira tumenye umuco wayo. Urakoze cyane. Yego, hama turabakurikirana neza cyane kandi mukora ibikori. Urakoze. Yego. Ariko urazi ko Messi uno munsi Barcelona. hewe Twabwe. urazi ko Messi uno munsi akwi imyaka 20 yinjiye muri equipe ya Barcelona. Yego. Urakoze. Komera. Urakoze cyane, binumva neza ko bimeze neza cyane kandi atakibazo na kimwe kirimo muri Mukamenge. Nibaza ko ibintu byose bimeze neza cyane. Ariko kandi Messi we abandanya yandika amateka kubera ko kugera kuno mwanya Messi niwe mukinyi mwiza amaze gutera kuva muri Sud Amerique cyangwa muri Amerika y'Amajyepfo. Mwiriwe neza. Allo Buja FM? Wehe tuvugana nawe twakuye ari he? Sa? Kumucyara. Oui. Nashaka kubaza. Ego. Kwico kibazo cyambata. Icyo kintu aho bamufatiye ibyo bintu bamwagiriza nibyo cyangwa n'ubunyoma. Oya erega baramubeshera bashaka gusanga ariko baramubeshera kugira ngo ate concentration. Merci beaucoup. Nibaza ko koze cyane no muntu ari ku murongo wa telefone kugira ngo binagende neza cyane. Umwe arahari atari dusozere kuko ibintu byose ibigize intango cyamagira neza. Tibite Buja TV mwabikoze neza ni mwirambire Dieudonné Mwirohero. Dieudonné, merci beaucoup. Yatwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp, ndabona abandi bagiye batandukanye ati mwiriwe neza mwabikoze neza cyane witwa Egide, merci beaucoup. Ndabona undi kuri Buja TV ati nitwa Richard, mwakoze cyane mwaduhaye amakuru ameze neza, murakoze cyane namwe abari giye batandukanye. Abantu bo mu ntara y'Ububanza, Cibitoke n'andi atandukanye, mwakoze cyane kubona mwabanye natwe kandi ibintu bikagenda neza cyane. Mwiriwe. Meze neza? Buja TV, allo? Meze neza? Oui? Urakoze nibaza ko naho ni mwanya dusa kwakira amasaha yamaze kugera. Mwakoze cyane mwebwe mwese twabanye namwe kuva igihe cy'isaha 2 gushika igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Ni ikintu cyiza cyane, cyari ikintu kimeze neza, cyaganiro kiryoshye, cyaganiro kimeze neza cyane. Shimire umuntu wese yabanye natwe, shimire cyane abantu bose bari kumwe natwe kuri 87.6, shimire abantu bari kumwe natwe kuri FM, kuri FM ndetse no kuri application. Shimire by'umwihariko magazine nziza cyane iduha amajeza agiye atandukanye, iduha imipira imeze neza cyane, magaze chez Bojo nabo bari kumwe natwe. Imisi yose kuva igihe cy'isaha 2 gushika isaha 4 bahari, ukeneye amajezi atandukanye, ukeneye imipira itandukanye, byose ubisanga kwa Boss John hano neza kuri Boulevard de Prona munsi y'ikiraro. Magaze nziza wasaba ibintu byose yakwereka abwira ati ibintu bimeze neza cyane. Imirongo 79 amajana 821 amajana 297. Mugire ijoro ryiza, yari komeye w'amahoro, yari Buja FM, yari Buja TV. Dusubire ku munsi w'ejo nkaho twatanguriye. Mwana nyamwezi kinyobwa cha Primus maze ibintu bigende neza. Mugire ijoro ryiza.
nawe utaha.